biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel Niyungeko. Sangwa mahoro nshuti namwe bakunzi ba RPA twamuteramanye natwe muri ano makuru y'ikiganiro ho muri Burundi yo kuri no munsi wa mbere genekezo rya 30 munyonyo umwaka wa 2020 amakuru duhera ku ngingo nkuru ashimikiyeko. Ishirahamwe gitaho agateka kazi na muntu kwisi Human Rights Watch risaba leta ya Tanzania kugira amatohoza ku nzego z'igipolisi n'iperereza ku mabi ajanye no kunyuruza hamwe no gusinzikariza ubuzima impunzi z'abarundi bahungiye muri ico gihugu. Abanyeshure batatu b'abarundi baramaze kwicwa mu gihugu c'Uburusiya mu kiringo c'umwaka umwe gusa twabibateguriye muri ano makuru. Mu kigabane cahariwe kajugujugu tuza kubabwira ibijanye n'amafaranga y'agaciro hamwe n'inzahabu bibikwa mu mihana y'abantu. Ano makuru ahagariwe mu buhinga bw'ivyuma na MSTV Ningeko hamwe na Engineer Egide Mwemero ariko arafata amasanamu mu kanya idonido. Ano makuru tuyahere mu bijanye na politike ubwoko ni kimwe mu bintu 8 vyashizwe ahabona n'umugwi wa ONU ukora amatohoza ajanye n'ingena gateka kazi na muntu kifashe mu Burundi nk'ibishobora kuvyura indyane zikomeye mu gihugu. Dudu Diene arongoye uwo mugwi washinzwe mu mwaka wa 2015 asigura ko ubwoko bushobora gukwegera akarambara y'u Burundi n'akarere kose. Ubwoko ni ikintu twamye twerekana ko gishobora gusubiza igihugu mu ihumbi twaravyerekanye mu vyegeranyo vyose tumaze gukora. Ubwoko ni ikintu co kwitondera gihambaye mu karere kose na cane cane mu Burundi twarabishimikiye ko cane mu vyegeranyo vyacu vyose. Mu cegeranyo kizokurikira tuzokorera cane ku bwoko kuko turazi kahise ku Burundi gafatiye ku bwoko, turazi n'uruhara ubwoko bufise mu vya politike n'imico haba mu karere canke mu Burundi na cane cane ko ubwoko ari kimwe mu byashingiwe ko mu biganiro byashikanye ku masezerano ya Arusha. Iyo karata y'ubwoko yavyuwe na leta ya Evariste Ndayishimiye ibicishije muri rusansuma y'abakozi bose ba leta mu gihe mu gihugu harangwa ihonyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu. Dudu Diene hamenyesha ariko ko ubutegetsi bwasubiriye ubwa Petero Nkurunziza bwari bufise ubushobozi bwo guhindura ibintu bigasubira ku murongo n'ubunyene kurikira Dudu Diene. L'information centrale qui figure dans notre rapport, donc plusieurs mois après la prise de pouvoir du nouveau régime, nos conclusions a été ikintu nyamukuru twashikirije mu cegeranyo cacu giheruka twasohoye haraheze ukwezi kurenga nuko inyuma y'amezi atari make Uburundi buronkejwe indongozi shasha haracibonekeza ihonyangwa rikomeye ry'agateka kazi na muntu. Twarahaye inama nkuru ijejwe agateka kazi na muntu ibintu bikuru bivyerekana. Icambere abafungwa ba politike nk'abamenyesha makuru n'abandi gushika ubu ntibararekugwa. Ica kabiri agateka kazi na muntu karacahonyangwa. Ica gatatu hari ukudahana ivyaha ari navyo biha impigi abakora amabi na cane cane imbonerakure. Bisigura ko ubutungane n'ubu butigenga. Twaranagarutse ku kibazo c'imigenderanire y'u Burundi be n'inzego zo mu karere be na mpuzamakungu. Ibiro vy'igisata ca ONU kijejwe agateka kazi na muntu vyugawe n'ubu ntibirugururwa. No mu gihe gikaze c'akaranda ka corona gahanze isi ibiro vya OMS ntibikora. Icanyuma twarerekanye ko inkingi za demokrasi nazo nyene zitubahirijwe. Twarahaye igisata ca ONU kijejwe agateka kazi na muntu twaranabitangaje hose ibintu bikuru byo gusuzuma bigakurikiranwa hafi kuko bishobora kukwega akarambaraye. Na leta rero y'u Burundi kubikorerako. Uburundi buri mu bihe bikomeye cane. Ubu intwaro yahindutse abategetsi bashasha barafise ubushobozi n'akaryo kugukosora igihugu kigasubizwa mu nzira nziza. Cette situation est donc de traduire en réalité et de manière durable le respect des droits de l'homme.
Dudu Diene akaba yasubirwamwo mu rurimi rw'ikirundi na mugenzi wacu Ines Gakiza. Iyo rusansuma y'ubwoko y'abakozi bose ba leta yabaye mu mpera z'ukwezi kwa Gitugutu icisozerwa mu ntango z'ukwezi kwa Munyonyo. Inyuma yaho leta yaciye ifata ingingo yo kuyikorera no mu bakozi bo mu gisata c'abikorera utwabo hamwe no mashira hamwe leta ifisemwe imitahe. Iyo rusansuma ariko ikaba yarateye amakenga hamwe n'impungenge abatari bake bibaza ico igamije. Ubijanye n'umutekano abantu batanu nibo uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko bagandaguwe mu gihugu muri iyi ndwi twaraye dusozeye. Benshi muri bo bakaba bacumiswe imbugita nkuko tubibaza Vicky Chris n'interetse. Uwagandaguwe vuba uruganda rwa RPA rwamenye n'umukenyezi wo ku mutumba Mwarangabo komine Mugina mu ntara ya Cibitoke yarayishwe n'umuhungu wiwe w'imyaka 16. Uwo muhungu yishe nyina mu vyara amutemaguje imipanga mu mutwe no ku maguru. Ico uwo muhungu yazizije nyina kikaba kitaramenyekana. Ikindi kiziga cyaraye gitowa hitwa Mwanzari komine Songa mu ntara ya Bururi nico umukobwa w'umuyabaga. Bivuga ko yacumiswe imbugita n'umusore bari birigwanye. Ico yoba yaramuhoye kikaba kitaramenyekana. Kuri wa gatandatu w'indwi heze umuntu yitwa Nduhira Ubusa Severin wo ku mutumba gitwa komine Butezi y'intara ya Ruyigi yarishwa cumiswe ibibugita n'umukenyezi wiwe. Amatati y'urugo akaba ariyo yoba ari intandaro y'ugo rupfu. Undi muntu RPA yashoboye kumenya yishwe muri indwi dusozereye ni Thierry Kubwimana. Abamugandaguye baramurashe bamusanze ku rugiwe ruri muri quartier Gasekebuye muri zone Musaga mu gisagara ca Bujumbura. RPA yashoboye kumenya kandi umuntu yapfuye ikiziga ciwe gitabwa imbere y'uburuhukiro bw'ibitaro Prince Jean Charles n'intwazangabo mu gipolisi. Urupfu rw'uwo muntu rukaba rurimo igifungu cinshi kuko iyo ntwazangabo yasiguye ko yari yagize isanganya abandi nabo bari muri ivyo bitaro bakavuga ko yari afise ibikomere vyerekana ko yacumiswe. Vicky Chris n'interetse abanyeshure batatu b'abarundi barishwe ku butaka bw'Uburusiya mu kiringo c'umwaka umwe gusa. Ubwo bwicanyi bwatumye ubuserukizi bw'Uburundi busaba itunganywa ry'inama y'abaserukira ibihugu vya Afrika mu Burusiya. Inkuru ya Eroge Divin Remesha. Abanyeshuri batatu b'abarundi bose biciwe mu Burusiya mu kiringo cyo kuva mu kwezi k'umunani mu 2019 gushika muri kuno kwezi kwa Munyonyo turangije. Bose bari mu mashure yabo bakaba bari barungiswe muri ico gihugu n'u Burundi biciye mu citwa mu rurimi rw'igifaransa bourse d'études. Umunyeshuri aherutse gufira muri ico gihugu c'u Burusiya ni Nkengurutse Egide ari kwa 20 Munyonyo uno mwaka. Uwundi ni Jolivette Makoroka yatowe ikiziga kwa 25 Gitugutu umwaka wa 2020. Ugira gatatu ni Prosper Harerimana yapfuye mu kwezi k'umunani umwaka wa 2019. Izo mfu zitatu z'abo banyeshure zarateye amakenga abatari bake harimo n'ubuserukizi bw'u Burundi mu gihugu c'u Burusiya. Ivyo bikaba ari navyo vyatumye ambassadeur Edouard Bizimana yandika ikete kwa 2026 Munyonyo ubuserukira umugwi w'abaserukira ibihugu vyo ku mugabane wa Afrika muri ico gihugu c'u Burusiya. Icatumye ambassadeur Edouard Bizimana yandikira Papa Saleh Mahamat akaba kwari kumusaba gutunganya inama yihuta kugira bavugane bose uko baserukira ibihugu vya Afrika mu Burusiya ikibazo cy'umutekano muke ku banyeshuri bakomoka mu bihugu vya Afrika. Gutyo biyumvire hamwe icokogwa cohumuriza abanyeshure bava mu ivyo bihugu kandi akagumaho n'umubano mwiza n'igihugu c'u Burusiya. Ubuserukira Burundi mu Burusiya aremera gutunganya iyo nama ku buryo bw'u Burundi kubera ayo makenga asangiye n'abandi batari bake. Bamwe mu batashimye kuvugira kuri mikro za RPA bavuga ko batewe amakenga n'izo mfu mbere bagaterwa amakenga n'ingene mu gihe uwitwa Nkengurutse Egide yapfuye kwa 20 Munyonyo no mwaka hanyuma inyuma y'iminsi 5 no kuvuga kwa 2025 Munyonyo hagaca hagandagurwa uwitwa Thierry Kubwimana umurundi yize mu gihugu c'u Burusiya akaba yari yaratashe mu Burundi ariko akorera ishiramwe ry'abarusiya bacukura ubutare mu Burundi bakibaza ko urwo rupfu nago rw'uyo Thierry Kubwimana goba rufitaniye isano n'igihugu c'u Burusiya yizemwo. Eroge Divin Remesha. Impunzi z'abarundi ziri mu makambi atandukanye mu gihugu ca Tanzania zigowe ayikivumvu. Ishirahamwe gitaho agateka kazina muntu kw'isi Human Rights Watch risaba ko abatari bake muri izo mpunzi rivuga ko murantunga abatari bake muri izo mpunzi banyuruzwa bakanaborezwa igufa. Human Rights Watch isaba leta ya Tanzania kugira amatohoza ku nzego z'igipolisi hamwe n'iziperereza zagirizwa bene ayo mabi. Inkuru ya Emmanuel Ndayishimiye. Mu cegeranyo caryo co kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 30 Munyonyo ishiramwe Human Rights Watch rivuga ko guhera mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2019 n'imiburiburi impunzi 18 zahohotewe. Human Rights Watch rivuga ko bamwe banyurujwe abandi bakaborezwa igufa. Ubwo bugizi bwa nabi
Ishirahamwe Human Rights Watch ribwegeka ku bapolisi no ku gipolisi c'iperereza vya Tanzania. Izo nzego kubwa Human Rights Watch zaramajije mu munyororo indwi zitari nke impunzi z'abarundi zishika kuri 11. Human Rights Watch rivuga ko bari bafunzwe mu buryo butabereye kiremwa muntu muri Myandagaro. Human Rights Watch rivuga ko 8 muri izo mpunzi bahavuye barungikwa mu Burundi ku nguvu. Ubu kubw'iryo shirahamwe mpuzamakungu gitaho agateka kazina muntu, abo barundi bakaba bafunzwe atana dossier bafise. Human Rights Watch rivuga ko abandi batari bake mu banyurujwe atawuzi yo boba barakamanganiye. Inyuruzwa n'iborezwa igufa ry'impunzi bikorwa n'izo nzego zikorera leta ya Tanzania. Mausi Segun arongoye Human Rights Watch ku mugabane wa Afrika avuga ko ari ivyaha vy'agahomerabunwa kuko bishira mu gahinda impunzi z'abarundi, abenshi muri bo baba bahunze bene ako gatotezo nyene. Mausi Seguni agasaba leta ya Tanzania gutanguza amatohoza yihuta kandi ataho yegamiye kuri ako gatotezo kagirizwa abakozi bayo ku mpunzi z'abarundi. Arakoze Emmanuel Ndayishimiye. Amakuru ya RPA mushobora kuyakurikira muciye kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI. Abashobora kusaba amakuru muciye ku muhora wa WhatsApp mwandika akamenyetso yo guteranya 49 151 amajana 294 16 amajana 348. Nyuma y'akaruhuko gato igisata c'intwari bereye. Begi nahi nahi irihe Bengu butungane burihe RPA yifatikanije n'abamenyesha makuru Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi na Egide Harerimana b'ikinyamakuru Iwacu. Bafunzwe kuva ku igenekerezo rya 22 Gitugutu umwaka wa 2019. Nta kindi bazira atari kurangura umwuga wabo wo kumenyesha amakuru. Abantu benshi bafungwa yo kukadenderezo. Mu makuru avugwa mu gisata c'intwari bereye, ingendo y'abatware yo gukamisha amafaranga abanyagihugu babituye iteye kubiri n'ivyifuzo vy'umukuru w'igihugu. Hahejeje gutora abajena amaboko mitumba kuwa 24 mu Kakaro. Evariste Ndayishimiye yari yagabishije abo bose bibwira ko kuronka ubutware arakaryo ko kurya abanyagihugu babicayeko. Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Nagira nkebure abatogwa bamenye ico batoreye. Ntibave bibaza ngo batowe ngo kugira ngo baje kuronka imibindi y'inzoga cyangwa ngo baje kunyonora ivy'abene gihugu. Ubu ibintu vyarahindutse, abene gihugu barabona, kandi twebwe indongozi nkuru batoye ngo tubarerekere ntituzokwihanganira abazi yuko baba bagiye kwitoza kugira ngo banyonore, kuko mu bisagara turabona ko baranyinyana ku bimenga hari hamarya. Niba bimenye yuko kuba indongozi sukurya aho kuba indongozi no kwikorera umutwaro w'abene gihugu, ukaba umusuku wabo ukabakorera kugira ngo batera imbere, nawe ugira ico uvuga uti naramariye abene gihugu. Tubibutse rero ko ingendo nk'iyo yo kurondera kurya ivy'abanyagihugu babiriye akuya imaze kwibonekeza mu batware bo mu makaritiye yo ku mitumba igize intara ya Gitega, umugwa mukuru wa politike w'u Burundi. Abatware batari bake bategeka abanyagihugu kubaha amafaranga kugira babasinyire ku mpapuro z'ubuguzi bw'amatongo. Tukiri ngaho nyene mu gisata c'intwari bereye, ishirahamwe Orikome gishinze kurwanya ibiturire n'abanyonora itunga ry'igihugu rifise impungenge ko amashirahamwe yegamiye leta Onatere na Regidezo ashobora gutemba umwanya n'umwanya. Mwikete Orikome yandikiye umukuru w'igihugu c'u Burundi kwa 2026 Munyonyo uyu mwaka, ivuga ko ayo mashirahamwe ageza hatemba kubera igiturire n'ubunyonyezi bikorwa n'abayarongoye. Ni inkuru ya Innocent Valentin Singirankabo. Ishirahamwe Orikome risaba Evariste Ndayishimiye kugira icyakoze vuba na bwango kugira ngo amashirahamwe yegamiye leta Regidezo na Onatel ntiyugare. Mwikete ryandikiye umukuru w'igihugu kwa 2026 Munyonyo, iryo shirahamwe gishinze kugwanya ibiturire n'abanyonora itunga rya leta ritangura ryibutsa umukuru w'igihugu ko muri kahise hari amashirahamwe ya leta yagiye amazima yonko biturutse ku buyobozi bubi n'isesagurwa ry'amatungo y'ayo mashirahamwe ya leta. Orikome
rivuga ko ivyo vyabaye muri kahise bishobora kwisubiriza ku mashirahamwe ya Onatel na Regideso ndetse no kuyandi mashirahamwe ari mu Burundi yegamiye leta. Muri iryo kete ishirahamwe Oricom rivuga ko Onatel kuva ishingwa mu Burundi gushika no munsi imaze guhomba amafaranga y'amarundi angana na miliyaridi 117 kandi ko Regideso na Onatel ayo mashirahamwe uko ari abiri aheraniwe n'amashirahamwe yegamiye leta nayikorera utwabo umwenda w'amafaranga y'amarundi angana na miliyaridi 75. Oricom ikavuga ko ivyo bitumvikana mu gihe mu gihugu hari ubutegetsi n'inzego zijeje gukurikiranira hafi amasosiyete yegamiye leta. Kuri ivyo ishiramwe Oricom gishinze kugwanya ibiturire n'abanyonora itunga rya leta risaba umukuru w'igihugu gufata ingingo zihutirwa nko gusuzuma ingene ubutunzi bw'ayo masosiyete bwakoreshejwe uko umwaka uhaciye, gukoresha ikibazo c'akazi abo bose bifuza kurongora amasosiyete ya leta, guhana abo bose bagirizwa kuba baratwaye nabi amasosiyete ya leta, sentare ijejwe kubahiriza amatungo ya leta, ubugenduzi bukuru bwa leta n'inama nshingamateka ko vyokora ico bijejwe kugira bikingira amatungo ya leta. Oricom iheraheza mwikete ryayo isaba umukuru w'igihugu gushiraho imigwi y'abahinga izo bijejwe gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'ibisata vyo babijejwe gukurikirana ikoreshwa ry'ubutunzi bwa leta. Innocent Valentin Singirankabo arakenuye haraheze ukwezi kurenga hibonekeza ikena ry'amafaranga y'agaciro mu gihugu idolari rimwe aho ribonetse muri kino gihe rigugwa amafaranga ari hagati y'3,300 hamwe n'3,400. Bamwe mu bari mu nzego za leta basigura ko amafaranga y'agaciro make abonetse acakoreshwa mu bikorwa bikenewe kandi vyihutirwa. Ni nkuru tubaza Barutazaro Miburo. Haraheze ukwezi kurenga ibiciro by'ibikoresho bitandukanye byankenerwa biguma biduga ibiciro. Abadandaza barangura hanze y'igihugu bidoga ko batakibona uwo bashikiriza ico kibazo iyo hageze ko baja kurangura. Kubadandaza amafaranga y'agaciro mu kinyegero ubu idolari rimwe y'amanyamerika rivunjwa amafaranga y'amarundi ari hagati y'3,300 hamwe n'3,400 nayo amafaranga y'abanyaburaya euro rimwe rikavunjwa amafaranga ari hagati y'3,800 n'3,850. Kubera iryo kena ibiciro by'ibintu byankenerwa bitandukanye biguma biduga. Aha tukavuga nk'amakoto, ifarini, umuceri uturuka muri Zambia no muri Tanzania hamwe n'ibindi. Ayo makuru y'ikena ry'amafaranga y'agaciro aremezwa na bamwe bakorera mu nzego za leta zijejwe ikoreshwa ry'uburyo bwa leta, ariko bakavuga ko atansiguro yaryo bafise. Ico bikoze ayo masoko yacu amenyesha ko amafaranga make y'agaciro aboneka akaca akoreshwa mu kugura ibintu byankenerwa kandi byihutirwa nk'imiti. Kuva mu kwezi kwa Ruhuma ibanki nkuru y'igihugu yarafashe ingingo yo kugara amazu avunja amafaranga y'agaciro mu ntumbero yo gutorera umuti ico kibazo, ariko n'ubu kikaba carabandanije. Barutazaro Miburo. Imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bo muri komine Bwambarangwe intara ya Kirundo biturutse ku biciro by'ibinyobwa by'ishirahamwe Brarudi vyadugijwe. Abadandaza basigura ko ivyo binyobwa babikura kure. Idonido na Hervé Yuhire. Ivyo binyobwa vy'ishamwe Brarudi bivuga ko vyadugijwe cyane muri komine ya Bwambarangwe ni Amstel ndende, Amstel ntoya, iyo bita Beshu n'izindi. Abanyagihugu banywa ivyo binyobwa bavuga ko mustanere mushasha atanguye amabanga yiwe harashizwe itangazo ry'ibiciro bivanye n'ivyo bahurije ko n'abadandaza ivyo binyobwa nkuko bivugwa n'uyu munyagihugu. Bwa mbere mustanere mushasha gitogo bari bamanitse itangazo yuko Amstel yateze kubigura 1000. Mugabo ukuntu baca bavuga ko ziva hariya zizinze. Ubu Amstel ijya ndende twayinywa kuri 2000. Kaya gapeti ya Amstel nako kahora kuri 1500 mugubu kagura 1000. Kaya gapeti Primus ko kaza kuba kari kuri 1000 ubu naho kari kuri 1000. Hanyuma ibintu ukuntu baca babivuga urango babirangura mu kiruno bizinze abadandaza bavuga ngo babikora hariya ngo kubiciro ngo bizinze. Brarudi bitigeze idoze ibiciro uvuga ngo birangwa hariya bizinze gute kose ugiye no mu kirundo udasanga ibiciro bisa. Niyo makinga dufite. Uretse ko ivyo biciro vyemejwe hagati y'abadandaza ivyo binyobwa n'abarongoye ikomine hitwaje ko ivyo binyobwa
abadandaza barangura vyinshi babikura kure ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo aho naho niyo ku birometero vya 40 kandundura rero uno munsi Amstel ndende igeze ku mafaranga 2500 noyi nayo 1800 ibiza bibabaza abasanzwe bagura ivyo binyobwa bageranije n'ahandi. Kubera ikintu tubabaza nuko ivyo biciro biraha ugiye muri Muyinga haba Kobero haba Imuyinga ibiciro usanga Amstel ndende ari 1800 n'ibita Petit Primus nayo iri ku 1200 mu gatwe bwino ari 1300. Kuri ivyo twarondeye Kanyoni Jean Claude mu sanira komine bwa Mbarangwe kugira gece yivuze ko ari ku telefone yiwe yari mu kibanza ca kure. Herveni Yuhire nawe nyene arakeneye mu bijanye n'impunzi abanyeshuri b'abarundi bahungiye mu ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'igihugu cy'u Rwanda bagiye gusubira kwishure kuva kuri uyu wa kabiri. Ingingo yakiriwe neza n'abavyeyi ni nyuma y'amezi arenga 8 ivyigwa bihagaze kubera ikiza c'umugera wa corona gihanze isi yose. Ashere Kagisi mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere abakozi bishira hamwe ADRA rijejwe indero mu ikambi ya Mahama bafatikanije n'abakuru b'amavirage bazindutse bararika abanyeshure babamenyesha ko amashuri agiye gusubira kugurura imiryango kuva kuri uyu wa kabiri. Abanyeshure bagiye gusubira ku ishuri nabo mu mashure yisumbuye bose hamwe n'abamashure y'intango guhera ku mwaka wa 4 kuduga. Umwe mu bavyeyi barereye mu iyo kambi ya Mahama arashimiye iyo ngingo. Abavyeyi ingingo twayakiriye neza kuko abana bari batugoye twari tumerewe nabi cyane abana ntibari bacumva bigwa bariyerereza ariko turashimye cyane ko butabasubira ku mashuri. Mu gihe abanyeshure bari bamaze amezi 8 arenga bahagaritse ivyigwa bamwe mu bavyeyi ngo baragerageje kuraba ingene abana babo batoja mu ngeso mbi. Nka dufite abana barenze imyaka 15 izo ngeso mbi nyene ntizobura mugabo hari igihe umuntu arondera nk'udufaranga muri irase haseri duhuka arondera umwigisha bakurikirana n'abandi rero baca baja muri vyangeso zo kunywa ibiyovyabwenge bandi bakaja mu buhumba aribwo busambanyi gasanga nyene abana baratugoye kurera turanezerewe cyane kubona abana basuye ku mashuri. Aho mukamenya ko mu gihugu cy'u Rwanda amashure yari yugaye imiryango kwigenekerezo rya 15 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2020 mu ntumbero yo kwirindikiza c'umugera corona cugarije isi yose. Impunzi zo mu ikambi ya Mahama zikaba zari zimaze hafi amezi 2 zidasohoka ikambi. Ingingo yari yafashwe ku gutinya ico kiza c'umugera corona co hafa kibinjirana. Mama Jo, sa niho kigaruka? Yego. Inama yabaye ndende? Erega ntiyabaye inama gusa. Naciye nigisha ingene ifatwa ku nguvu ry'abakenyezi n'abigeme bikoreshwa nk'ikigwanisho mu gihe c'intambara canke intureka. Bikorwa gute? Erega nanje nyigisha. Papa Jo, ntavyuzi. Bafata abigeme, abakenyezi n'abakecuru batavuga rumwe na leta, bakabakorera ivyamfurambi bimwe bita kuviyora kugira babacecekeshe bongere banabatuze. Kandi birahanwa n'amategeko yo mu Burundi hamwe na mpuzamakungu. Muri izi ntureka zabaye mu gihugu cacu 2015 vyarakozwe kandi n'ubu biracabandanya. Kenshi ntibinamenyekana kuko ntibivugwa. Ababikoze ntibahanwa kuko n'ababikorewe batinya kubivuga. Yego. Twebwe rero abo muri MFFPS umuhari w'abigeme n'abakenyezi uharanira amahoro n'umutekano mu Burundi dufatanije na RPA ijwi ry'abanyagihugu twaratanguye isekeza ry'imisi 16 guhera itariki rya 25 z'ukwezi kwa 11 aho duhamagarira abantu bose kuva mu gacerere tukiyamiriza twivuye inyuma amabi yose akorerwa abakenyezi n'abigeme afatiye ku gitsina no kudahanwa kw'abayakora. Nkuko vyama ku misi yose ya mbere uyu ni wa mwanya w'ikigabane kajugujugu no musi kaza kurabira hamwe ibijanye n'ingendo yo kubika inzahabu canke amafaranga y'agaciro mu mihana. Umutumire wa kajugujugu araza kutuyagira ico amategeko avuga ku bijanye n'iyo ngendo n'intambamyi ziba mwishigwa mu ngiro ry'ayo mategeko. Umudereva wa kajugujugu ni Trésor Niyongabo. Kajugujugu. Kajugujugu ni kiganiro kidusesangurira ibijanye n'ibihe bikomeye biranga ubuzima bw'igihugu. Jambo ukuri
arangwa n'urucumu. Ikiganiro kajugujugu giha ijambo imboneza abanyepolitike abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike, amashirahamwe y'abakenyezi, amashirahamwe y'ugwaruka, eka n'uwo wese yifuza guterera umuganda mu buzima bw'igihugu. Umugambo w'ukuri arangwa n'umutima. Ikiganiro kajugujugu mugishikirizwa ku misi yose ya mbere n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Ndabaramukije inshuti bakunzi ba RPA nkaba ndabahaye ikaze mu kiganiro cyanyu kajugujugu. Uno munsi tukaza kurabira hamwe ibijanye n'icamategeko avuga ku ngendo abategetsi batari bake na cane abaturuka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bafise yo gutunga amafaranga y'agaciro n'inzahabu mu mihana yabo. Bamwe n'abandi bakibaza nimba iyo ngendo yemewe n'amategeko yaba y'igihugu canke mpuzamakungu. Nkuko mwabikurikiye mu makuru yacu yo muri kuno kwezi tugiye gusozera, uwahoze arongoye banki nkuru y'igihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi 2007 gushika mu bihumbi 2012 imbere yuko ashingwa amabanga yo kurongora banki Bankobu, leta isanzwe ifisemwe imitahe Gaspard Sindayigaya yarasahuwe ku igenekerezo rya 10 Munyonyo n'umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho bivugwa ko warimwo n'abari mu nzego z'umutekano. Amakuru yo kwizera yemeza ko mu byo basahuye ku muhana w'uwo mutegetsi harimwo ibiro vyinshi vy'inzahabu bita mu gifaransa lingot d'or hamwe n'amafaranga y'amadolari atari make. Gaspard Sindayigaya yari yasubiriye mu mabanga yo kurongora banki nkuru y'igihugu. Izahaki Bizimana yari yahagaritswe ku igenekerezo rya 4 Myandagaro ibihumbi 2007 yagirizwa gusahura itunga ry'igihugu mu kuriha inshuro zitatu amafaranga leta yari iheraniye ishirahamwe ridandaza igitoro Interpetrol. Mutimbega none ko abategetsi batari bake bama badomwe ku rutoke mu bunyonyezi bwo ku rwego rwo hejuru, ibikwa ry'amafaranga y'agaciro n'inzahabu mu mihana y'abategetsi yoba rihumuriza. Mbega none amategeko mpuzamakungu n'ay'igihugu avuga iki kuri iyo ngendo? Mbega hokogwa iki kugira amatungo ya leta ndetse n'ay'abantu bwite akingigwe? Ngivyo ibibazo tuza kugerageza guca irya nino mu kiganiro kajugujugu cyo kuri uno wa mbere igenekerezo rya 30 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2020. Tukaba turi kumwe no mutumire umwe Rudende, nawe si uwundi ni Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe ryiyemeje kugwanya igiturire n'inyuruzwa ry'amatungo ya leta Olicom mu mfunyapfunyo y'igifaransa. Kuri mikro muri kumwe na Trésor Niyongabo, sangwa ikaze. Ndasubiriye kubaha ikaze. Imbere yuko duha ijambo umutumire wacu, reka mugenzanje Josiane Muzaneza aducire ku mayange icamategeko muri rusangi avuga ku bijanye no gutunga amabuye y'inzahabu bita lingot d'or ku muntu yigenga. Ibihugu bike vyo kwisi biremerera abantu basanzwe gutunga inzahabu bita lingot d'or mu mihana yabo. Ishirahamwe Global Witness rifise ubuhinga bwo kugwanya ubusuma bw'ubutare n'ibiva mu butaka nk'igitoro, ibiti vy'agaciro, inzahabu, amabuye y'agaciro bita diama n'ibindi. Rimenyesha ko ibihugu vyinshi bishiraho yamara ibisabwa kugira ngo bene ayo matungo yaba y'igihugu canka y'abantu basanzwe akingigwe. Iryo shirahamwe rikamenyesha ko ico gisata cyo gucukura no kudandaza ubutare arico cambere mu bijanye n'amahinguriro kibonekezamwo ubwicanyi. Bimwe muri ivyo bisabwa rero hakaba hariho uko nyene gutunga bene ayo matungo ategerezwa kumenyesha leta uko angana, akongera akanayatangira amakori afatiye ku kiringo azomara abitswe n'inyungu uyafisa kuramwo mu gihe hageze ko agurisha ayo mabuye y'inzahabu. Ivyo biruko kugira ngo habe umutekano kuri ayo mabuye na cane kw'inzahabu zoroshe cane gutwara kandi zishobora no kuvangwa n'ayandi mabuye y'agaciro kugira ngo abakora urwo rudandazwa biborohere kuyatwara atankomanzi. Amakuru dukura mw'ishirahamwe Global Witness avuga ko kenshi na kenshi rero mu bihugu bitandukanye bitari bike amabanki y'ibihugu ariyo yonyine abafise uburenganzira bwo gutunga izo nzahabu.
Muti mbega none mu gihugu c'u Burundi hoho vyoba vyifashe gute? Umutumire wacu Gabriel Rufyiri amenyesha ko amategeko y'igihugu ashingiye ku masezerano mpuzamakungu agwanya ibijanye n'ibiturire no kunyuruza amatungo ya leta ahana gutunga inzahabu canke amafaranga y'agaciro bidaciye mu muco na cane cane ku bategetsi bari mu nzego zikomakomeye. Gabriel Rufyiri asigura kandi ko ababikora baba bashaka kunyegeza ubutunzi baronse bidaciye mu mategeko. Mu bisanzwe nuko ikintu kijanye no guhisha amafaranga mu Burundi ngaha mu gihugu cacu bisanzwe bihanwa n'amategeko. Icambere nagomba kumenyesha nuko ibintu bijanye n'inzahabu cane cane maringodo ni ibintu bifatwa nk'amafaranga y'agaciro, mbere bisumvye amafaranga y'agaciro kuko inzahabu ntizitagaciro kurya ko mafaranga, arico gituma abantu benshi mbere n'ibihugu bihitamwo kubika ubutunzi bwabo mu bintu bijanye n'inzahabu. Ni ukuvuga rero ko inzahabu zifatwa nk'amafaranga y'agaciro. Ivyo navyo bigengwa n'amategeko ubwa mbere y'igihugu, les lois locales, les lois nationales, n'amategeko mpuzamakungu, ibi twita les conventions internationales. Duhereye ku mategeko mpuzamakungu yo kurwanya igiturire yashizweho mu mwaka w'2003 n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU, hamwe n'amategeko yo kurwanya ihanahanwa n'idandazwa ry'ibiyovyabwenge les drogues, hamwe n'ivyaha bijanye n'amafaranga ibi twita les flux financiers, hamwe n'ibindi vyaha bijanye no kuhanahana ibintu bidaciye mu mategeko nk'ibi tugunda kwita minere disa cangwa ibi bikunda kwitwa le trafic d'armes n'ibindi, ni ukuvuga ihanahano ridaciye mu mategeko n'ibigwanisho. Ibi bintu vyose ni ibintu bigengwa n'amategeko, ku buryo rero ikintu ca mbere babanza guhana kubuza mu ayo mategeko yose mejeje kuvuga nuko hagomba kuba ikintu bita la traçabilité financière y'ivyo bintu vyose mejeje kuvuga. Arico gituma kumva ko hari biro vy'inzahabu, hari amadolari yatuwe ku muhana w'umuntu, ugiye kuraba nk'akarorero mu itegeko Uburundi bwashizeho bufatiye kwa mategeko mpuzamakungu mejeje kubabwira, ryashizweho itariki 4 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2008. Ugiye kuraba mu ngingo yaryo ya kabiri mu gace kayo ka mbere bavuga bati ibintu bijanye no kunyegeza ubutunzi, urumva rero amadolari ari amafaranga y'agaciro, amadolari canke inzahabu, ivyo biri mu butunzi, bisigura yuko ari ukurondera guhisha ukoresheje uburyo ubwo ari bwo bwose, ukarondera kunyegeza wabiteguye kugira ngo ntihagire umuntu amenya ivyo bintu ufise. Kubihisha rero urumva no kuza kubibika muhira ni ibintu biba bigaragara, ivyo ni kosa bihanwa n'amategeko cane. Ugiye kuraba baca mbere barashika kurugiye kukuraba ku gace k'iyo ngingo ya kabiri, ku gace kayo ka 12 baravuga abantu cane cane babanza kuraba gusumba abandi nuko ari abantu baba bakoze ubuzi bwa leta, haba mu gihugu canke mu makungu, abari muri leta canke abandi bose basanzwe, kugera ku bacamanza no ku bapolisi. Nta muntu numwe afise uburenganzira bwo gukora ivyo bintu vyo kunyegeza, gushira muhira iwe canke ahandi hantu hatazwi n'amategeko ivyo bintu bijanye n'amafaranga be n'inzahabu mu buryo nk'ubwo. Bari mu migwi myinshi kuko bakora ugutandukanye, hari abafise agatima ko gukorera igihugu cabo, hakaba n'abandi bamenja bagashira byose mu nyungu zabo. Leta mbega ninde? Leta ni wewe, leta ni jewe. Wivye igihugu cawe, wiyivye wewe n'umuryango wawe. Ingaruka mbi zisosa zizashika no ku mwana wawe. Aboteje imbere Burundi nibo nyene babufukamye mu ndaye, baguteye utunuzo umunyagihugu yaguhaye, wiyumva gute umukozi wa leta ikebuke, wiyumva gute umukozi wa leta ikebuke, RPA ni ijisho mu gutwi n'ijwi ry'abanyagihugu.
Mbega none ni kuko ayo mategeko ajanye no gutunga inzahabu n'amafaranga y'agaciro umuntu atabimenyesheje adakurikizwa. Gabriel Rufyiri avuga ko bigoye ko ayo mategeko ashigwa mu ngiro mu bihugu usanga abafise iyo ngendo yo kubika amatungo y'agaciro kanini mu mihana yabo baba bafise ubushobozi kurusha leta canke bakorana nayo. La loi bancaire ngaha mu gihugu cyacu Burundi irabuza rwose ko ata muntu abika amafaranga hanze ya banke kubera ico kibazo ca tesorisation. Uravye amategeko agenga amabanki mu Burundi, la loi bancaire, ukaraba amategeko agenga ivyo kurwanya ivyo guhisha amafaranga, la loi contre le blanchiment, ivyo kunyegeza ubutunzi, la loi contre l'enrichissement illicite n'ayandi, biragaragara neza yuko aba bantu bahanwa. Mugabo kubera usanga abantu benshi bakora vya tesorisation birumvikana ko baca babikora. No kuvuga rero amategeko yaratekanije ibintu byinshi kandi n'amategeko mpuzamakungu kubera ivyo kurwanya iterabwoba hamwe no gukora ibikorwa bidahuye n'amategeko by'abantu bamwe bituma ibi bintu byose bikorwa. Murabizi igituma iyo babikora no kubera iki nuko mwiri tegeko meje kubabwira la loi bancaire ugiye kuraba mu ngingo zayo zitari nke mu bisanzwe amahera arenga miliyoni 200 uyatwaye muri banke iyo ari yo yose yo ngaha mu gihugu cy'u Burundi ugomba guca usigura iyo mafaranga wayakuye. Ivyo rero kubera benshi badashobora kubisigura baca bahitamwo kuja kugira kijya twita mu gifaransa la tesorisation, kuza kuyashira mu nkono, kuyashira muhira, kuyashira mu vy'amarengodo kubera aya mategeko menshi ndiko ndavuga. Mugabo kubera ibihugu usanga aba bandi benshi ari bafise inguvu muri ibi bihugu aya mategeko ntigera akurikizwa n'amabanki make cyane mu gihugu cy'u Burundi yaca bikora. Mbega none hokorwa iki kugira habisuzuma ry'ayo matungo? Gabriel Rufyiri asigura ko kugira ngo amategeko ajanye n'amatungo y'agaciro kanini ashigwe mu ngiro hategerezwa kuba hari urwego rujejwe ico gikorwa. Gabriel Rufyiri avuga ariko ko ivyo bidashobora gukorwa mu gihe leta itabishizemwo gushaka. Aba mu ngingo ya 12 y'iryo tegeko naho baravuga ikintu kijanye n'urwego rujeje gusuzuma no kuraba ingene abo bantu bakora ivyo bintu vyose mbere bakagenda no kuraba muhira bakabyiketse ico bita mu gifaransa Cellule nationale de renseignement financier. Iyo cellule twari twarasavye kwijaho turandika makete menshi cyane kugeza nuno munsi iyo cellule imyaka irenga 10 iraheze iyo cellule itarakora kugira ngo isuzume ivyo bintu. Nukuvuga twebwe mu gihugu cacu hari kibazo gikomeye cyane kijanye n'ibintu byo gushira mu ngira mu mategeko mugabo bivana n'inguvu abasuma bafise kugira ngo ibishoboke nuko amareta nuko leta yonyene ibishira mu mugambi na banki nimwe dafise ayo mategeko mugabo ntibabibaza ntibabikora kubera babona yuko ahubwo bica bigorana mugabo ibintu navyo bifise ibibazo byinshi cyane bituma igihugu kitaheza ngo gitere imbere mu bintu byinshi. Ni kuri ako kamo ka Gabriel Rufyiri duciye dusozera ikiganiro kajugujugu cyo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 30 Munyonyo 2020. Mwumvise ica amategeko ategekanya kubijanye no kubika amatungo bidaciye mu muco, ingaruka z'iyo ngendo n'icokorwa kugira amatungo ya leta ndetse n'ayabantu basanzwe akingigwe. Ndakengurukiye bimwe bivuye ku mutima umutumire yaduhaye akanya tukaganira. Ndashimiye kandi mwebwe mwese mwaduteza abiri. Trésor Niyongabo mwari kumwe kuri micro ndabasezeye ndabifuriza kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu na gahwana. Cyari kiganiro kajugujugu. Tuzosubira ku munsi wa mbere nk'aya mango. Dukengurukire mugenzi wacu Trésor Niyongabo ku kigabane kajugujugu ahejeje kudushikiriza akaba ari naco mbere gice gisozera no makuru y'ikiganiro ho muri Burundi twari twabateguriye kuri no munsi wa mbere igenekezo rya 30 Munyonyo umunsi wa mbere wa kuno kwezi nkabankengurukiye mwebwe mwafashe akanya ko kuyakwirikira ntibagiye bagenzanje b'uruganda rwa RP yabafashije kuyatororokanya MS Steven Ingeko engineer Regide Mwemero bari mu buhinga bw'ivyuma hamwe na jewe nyene Emmanuel Ingeko nayabashikirije twese hamwe tubipfurije kugira ibihe vyiza aho hose muherereye. Muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye